Mwaramutse, nizere ko mukomeye aho muri hose. Muri ya ntumbero yo kuganira ku bijanye n'amahoro na cane cane ku bantu bari muri politike, kuzana politike y'amahoro, nagomba mvuge kuri aba bagabo batatu novuga ko aribo bambereye, aribo kuri politike nkunze gufatirako, sinzi ko umuntu yovuga ngo heroes canke role models, ariko yaba nari muri politike aba nibo nogiye nisunga. Muri aba uhereye ibubamfu hari Mahatma Gandhi, n'umuhindi, yagwaniye independence y'Ubuhindi. Ico gihe hari ku ntwaro bariko batwarwa n'abakoloni b'abongereza. Uwukurikira ni Martin Luther King Jr cyangwa se Martin Luther King Jr, ni umwongereza. Muri Amerika nabo yagwanira agateka k'abirabure bariko banyanyaswa, niko novuga. Hanyuma tugafita Nelson Mandela, mwese muzi, yagwaniye ukwikukira canke uko abirabure muri Afrika y'Epfo nabo bogira agateka nk'abandi bantu bakangana, hari intwaro ya apartheid. Aba bantu rero ikintu ca mbere novuga kiri imbere ni uko bashira imbere amahoro. Mpereye kuri Gandhi, ibihugu vyinshi vyasaba mu gihe co kwikukira ko vyafata inkoho bikagwana n'abakoloni, ariko Gandhi yavuze ati suko, reka dukore ibintu vyo gukora imyiyerekano, ibintu bita boycott, no kuvuga bakavuga ati ntitugisubira kurya umunyu wo muri w'abazungu, tuza kwirondera uwacu ku ruzi. Ndavyibuka ndaba filime ya Gandhi nkiri muto cane, ndibaza nko mfite imyaka kumbura 14 gutyo, ndi muri segondere. Hari umupatiri yatweretse filime yiwe akaja imbere y'abandi. Nico kindi kintu bamushimira, yaje imbere, ntabwo yagenda ngo arondere inzu nziza ayibemo hanyuma aza aravugira amatangazo kw'iradiyo. Yaje imbere ati ubu hageze kuja kurondera umunyu w'iwacu, nta muntu asubira kuja kugura umunyu mu maduka y'abazungu. Haragera igihe nyene arumvikana, abongereza barabahaye independence. Ico nico navuze, ico bita non violence, ni kuvuga kugwanira agateka kawe mugabo hatagiyemwo ivyo guterana imigere. Martin Luther King canke se Martin Luther King nico kimwe, yavuga amadisikuru, amajambo, agasaba ko abantu batotangura ibintu vyo kugwana, ko mbere batona kwanka abandi nk'abazungu kubera abazungu, kubera yavuga ati muri abazungu harimo n'ubu abadashigikiye ibiriko biraba kandi bifuza ko muri Amerika hoba ubungane. Ijambo rimwe azwi ko Martin Luther King ni disikuru yafashe avuga ngo I have a dream, ni kuvuga ngo ndafise indoto, j'ai un rêve. Aho yavuga ati jewe I have a dream, ndizera, ndifuza ko hogira igihe abana banje umuntu atoza abacira urubanza aravye uko basa, ahubwo aravye uko bameze. Ati mfise dream yuko hazogira igihe abana b'abacakara n'abana b'abagabo abacakara, slaves and slaves owners, hazogira igihe bakumvikana bose bakaganira bakanama rimwe. Novuga ko intambwe ikiri ndende muri Amerika, ariko ibintu vyarahindutse cane. Baragize umuperezida w'umwirabure, biraboneka ko hariho icahindutse cunguruzo no kwaka intambwe yo gukomeza. Ikintu kindi je ndamuzi ko ahubwo kinasumba n'iryo jambo yavuze, ni ikintu kimwe numvise kera cane, mushobora kukitohoza niba bakivuze canke yoba nawe yacumvise ahandi. Ndavuze ko kubera ndakizi mu gifaransa, sinize ndakirondeza ndabukoyebutse mu congereza, kwebuka icongereza, ariko yavuze ngo si on s'en tenait à la vieille loi du talion. Donc si on s'en tenait à la vieille loi du talion, le monde serait peuplé d'aveugles. Bon, ndabicagaguye rero notangura kuri iyo bita loi du talion, nibaza ko ari kiya kintu kiri muri Bibiliya ya kera canke
mu isezerano rya kera Ancien Testament, Old Testament, kivuga ngo œil pour œil, dent pour dent mu gifaransa, ou eye for an eye for an eye, tooth for a tooth mu congereza, canke ijisho kurindi iryinyo kurindi mu kirundi. Avuga rero ati iryo tegeko turikomeje arivyo tugiye dukwirikirana, twosanga hasigaye abantu batagira ijisho. Sinzi ko yaravuze ko atanamenye twosigarana, kuko urumva no kuvuga ubu yihora uwundi, novuga ko ico kimwe n'urya mugani w'ikirundi uvuga ngo ihorahora rimara umuryango, ubwiye urihora nawe akakwihora usanga atabasigaye. Urumva ko yavuga ati, novuga yari kavuga kurya Yesu yavuze ati umuntu agukubise ikofe muhenurire itama, kumbura ntiyashitse aho, ariko yavuze ko kwihorahora navyo vyotuma abantu bamarana. Twunguruje kuri Nelson Mandela nawe nyene, Nelson Mandela nibaza ko abazungu bamwe muri Afrika mu basanzwe bamuvuganye ntibavyemera kumwe, kubera Nelson Mandela novuga ko ari mu bashinze, ndibaza novuga ko ari branche armée canke se igisirikare ca ANC cyangwa ANC, umugambi wa Mandela nyene, citwa umukonto wesizwe. No kuvuga n'izina ry'ikizo cacu gikosa, umukonto wasizwe navuga ko ari umugabo ngo isigura ngo inkota y'igihugu. Donc ari mu bawushinze, bica vyumvikana ko abazungu benshi bemera ko atari nécessairement non violent, ko yoba yarakoze violence. Ivyo sinobirandira ko cane, je nofata igihe tumuboneye avuye muri prison yaje avuga ijambo ry'ihumure irya twakoze Burundi vya sévère comité et réconciliation, novuga ko vérité et réconciliation, kuvugana ukuri no kubabaranira, sévère comité pour la vérité et réconciliation, novuga ko ari trademark, niwe bene ujya mu Senyeri Desmond Tutu babikayije muri Afrika y'Epfo, ati tubabaranire, uwakoze ikibi aze asaba imbabazi, uwagikorewe agire impuhwe agitange, hanyuma twubake Afrika nshasha, kuvuga wubake neza. Now ndazi ko Nelson Mandela yaronse Prix Nobel de la Paix, sinzi ko Martin Luther King na Gandhi hari ico baronse kuri ivyo bikorwa bakoze, ariko ico sico gikuru. Igikuru nuko bagize urugamba, mugabo urugamba rutarimwo umwereka, urugamba rutarimwo inkota, urugamba atari gusesa amaraso. Ndabagarukitse ko ico bifasha, ico bigabanya ubwa mbere na mbere ko abantu bagira kwihorahorana, kuko umva niyo utsinze mo gatsinda bashesha amaraso, no kuvuga abantu bagufitiye inzigo, wabatwaye ababo, haba hari imfuvyi n'abapfakazi ushize mu kangaratete, habamwo ikintu novuga ca trauma, guhahamuka. Abantu babaye uyibonye mu ntambara, hari n'abantu bahamuka bakoze nko kwicuniro, hajya babagira nk'inka, canke ugiye no mu bitaro, hari ibyo mu bitaro ukabura ukuntu bagwaye, ukumva birakuteye impuhwe. Umva rero abantu iyo mubaye mu intambara murayimera nk'abahamuze cane. Rero kugira intambara itagiramo amaraso birafasha ko abantu biyunga vyihuta, kubera batakomeretse cane. Nico nashaka mvuge, sinagiye muri kahise ka cane canke ngo ndondore ivyo umwese yagiye arakora, ariko novuga ko ari nko gutanguza ikiganiro, ugende uraba uyu Mahatma Gandhi mu Buhindi, ndukuvuga mu bitabo canke usoma ku ma YouTube, uraba uwo Martin Luther King canke se Martin Luther King na Nelson Mandela, bari mu bantu bubakiwe monument, kubera bagiye baba abantu banyamahoro, babohoza ibihugu canke se ubwoko atamaraso
abanje guseseka n'ubwo nkuko nabivuze kuri umukondo wasizwe harimo ikintu kuri Mandela harimo ababidadombera ko yoba yarakoze ibintu byo kugwana d'une manière ou d'une autre ariko nibaza ko akiri umuntu kw'isi yose bemera mu bintu byo kuzana amahoro no kumvikana hagati y'abantu bashamiraniye. Nico nashaka kuvuga ndaja gusohora iyindi video ndabishoboye kumbura ejo ku kindi kintu kidahuriranye n'ibi. Hari umuntu yambajije ku rundi rubuga uko ibintu vyifashe ibintu vyo kuba hanze, nzosohora video bijanye n'ivyo. Sawa rero mukiri umunsi mwiza aho muri mwose, hanyuma muyabone muyandikishe mugire amakomantere, nzoshiramo za Twitter na za Facebook mu minsi maze kuronka abanywanyi benshi, ariko turacari nka 3 canke 5. Komera mugire umunsi mwiza, bye.